uno munsi nakandi kanya keza nakaryo kandi ko kwiraba twebwe indongozi turabe ico twokora kugira ngo turamire abene gihugu kugira ngo ivyo bishoboke no kwitwaza inkoni Imana yaduhaye ariryo jambo ryayo kugira tuberekire umara abene gihugu twoshimikira kwijambo Yezu wenyene yaturaze aho yavuga ati umukuru muri mwebwe nabo umusuku wanyu biri muri Matayo ikigabane ca 23 ku murongo wa 11. Ubwo twebwe koko turabasuku twibuke ko igihe yabivuga hariho abari bariko baripanga abo bari bene Zebede Yohani na Yakobo musomye mu nkuru nziza ya Mariko ikigabane c'icumi kuva 35 gushika 45 musanga bariko baripanga barondera ibibanza vyiza ariko Yezu yarabona akari ku mutima wabo nico gituma yaciye abona ko batavyiteguriye no ngaha rero iwacu na cane ko hasigaye igihe gito ngo ibiringo bihere hariho abariko baripanga ico twobahanura natwe nuko bariko bipanga nabi ushaka kwipanga nagende abo umusuku w'abene gihugu gutyo igihe kigeze bazoba baramaze kumupima hanyuma baheze babaribo bamwipangira naye ahandi hoho adaciye muri iyo nzira bica biboneka ko ariko arondera inyungu ziwe. Ubu n'igihe rero cyo kwiga ingene twobera kirumara abene gihugu aho kurondera ivyicaro vyacu. Twebwe indongozi twokwamiza kumuzirikanyi ko ubwa mbere turarubungere baragira intama z'Imana. None ubwo turazi intama turagiye turazitwararika tukazironderera ubwatsi butotahaye, turaziragira ahari tekane kugira ngo ibimwenyi ntibizitumarireko. Mbega hoho izo ntama ziratuzi, tuzihamagaye ziraza. Ivyo nibibazo indongozi yose iri ngaha yo kwiyumvira akibaza, kuko kugira ngo umenye ko intama uri umwungere mwiza urahamagara intama uti ngo nazo zikaza. Twebwe rero duhamagariwe gukomeza umwizero mu bene gihugu mu gukora ibijanye n'ivyifuzo vyabo. Nico gituma ari ukubaguma impande kugira ngo Imana yabo ibe Imana yacu.